bavuga mu ndimi zizwi zimenyerewe n'abantu canke ntuco ubwihishe ngero ryose ngo vuga mu ndimi. Navuze mu ndimi mu makoraniro, mbega abantu barakwiye kuvuga indimi mu makoraniro atamusobanuzi atamu interprete. Nimba tuvuga mu ndimi, nimba twigisha abantu kuvuga mu ndimi, uyu musore cyangwa umuntu yo mwicara akamwigisha ko ibintu akora biri konti ijambo ry'Imana. Nasengeye abantu batari bake baravuga mu ndimi, nabikoreye abantu. Amahoro cyane, ndabaramukije mwese, ni Ange Michel Muhayimana, ndabaye kaze mwese mu kiganiro ukuri kubohora. Igana cyane kibafasha gukora mu buntu no kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Ndabaye kaze mwese mu kino kiganiro cuno munsi. Iyi ni inyigisho nziza cyane kwiga twise ukuri kuvyerekeye kuvuga mu ndimi, ukuri kuvyerekeye kuvuga mu ndimi. Ikiganiro cyo kuvuga mu nyigisho yeke kuvuga mu ndimi ni ikiganiro nasezeraniye abantu benshi cyane cyane ku bantu dusanzwe tuganira ku ijambo ry'Imana biciye kuri Facebook. Harageze igihe ndashaha video kuvyerekeye kuvuga mu ndimi. Iba video yabazanye ibibazo byinshi cyane, harababihurije ko n'abatabihurije ko, ariko maze kuraba ibiganiro byahabaye kuko harimo n'abasi n'abashavura gatonya kubera kumbura umuntu yakoze ku bintu bakumva ngo barabaye atake. Ariko umutima wacu so gutera gutunga intoki umuntu n'umwe, ariko canke kugira ngo dutara amakosa, ariko nugira ngo turabe ijambo ry'Imana ico rivuga bayico tugenderamo. Usuzume ivyanditswe, ivyo umuntu avuze urabe ivyanditswe. Biriya tubwira ngo abakristo muri Bere ngo bari abanyabwenge gusumba ab'Itesalonika, kubera bo barigishwe ibintu bagaca basubira muhira kubisuzuma bakoresha umuzingo w'isezerano rya kera, kuko bo bigisha kirya gihe isezerano rya kera kugira ngo barabe ko Kristo bariko barigishwa ari we by'ukuri ariko aravugwa. Abanyatesalonika nabo ntibasuzuma, bizera n'ibintu umuntu wese aje akababwira. Mu kigo yacirekeye kuvuga mu ndimi, twaza kuraba amapoint atari make, ibintu bitandukanye. Ni ibintu bitandukanye zo kuraba. Bwa mbere tuvuga mbega kuvuga mu ndimi, bavuga mu ndimi zizwi zimenyerewe n'abantu canke ni indimi zo mwijuru z'abamarayika nkuko bamwe bavuga ata muntu azumva, na Satani atazumva, abadayimoni batazumva, ari wewe n'Imana gusa mukominika, canke n'indimi zumvikana. Mbega ba Petero, ba Paulo, abantu bose tubona muri Bibiliya bariko baravuga mu ndimi, bavuga uzihe ndimi zitazwi canke. Hama tuza no kuraba mbega n'abantu bose bavuga mu ndimi, kuko nico n'ikindi kibazo kihari. Mbega n'abantu bose bavuga mu ndimi. Ikindi kibazo nibaza ko za kuraba mu nyigisho ni kibazo kivuga giti mbega abantu barakwiye kuvuga indimi mu makoraniro atamusobanuzi atamu interprete atawuzisobanura ahari. Mbega byo Bibiliya yoba ivyemera? Iki kibazo ndazi ko ari kibazo gikomeye cyane, ndiko mvuga nk'umuntu yabibayemo, yavyigishijwe, ndavyigisha, nasengeye abantu batari bake baravuga mu ndimi, navuze mu ndimi mu makoraniro. Ndisi umuntu ndiko ndavuga gusa atavyo nabayemo, kandi ndazi yuko nk'abantu tuva mu eglise pentecostiste charismatique abantu abonibo cane kicigwa iyo umuntu agikoze ko ntagikore ko nkuko abavyumva, bamwe basaba n'abashavura bakanakomereka, ariko umutima wacu ko navuze nogira dusuzume Bibiliya. Rero nagira no munsi turabe ijambo ry'Imana ico rivuga. Dufate Bibiliya mu gitabo c'Abikorinto ba mbere 14, tuza kugenda verset par verset nko umwanya uze kudukundira. Ni igice kinini, ariko ndaza kugerageza kuvunagura kugira icigwa ntikibarambiye. Abikorinto ba mbere 14 ku murongo wa mbere, Paulo mu kwintroduce kino cigwa cyo kuvuga mu ndimi hamwe no kuvugishwa, kuko nivyo bintu bibiri avugamo cyane mu gice 14. Paulo aravuga ku vyerekeye urukundo ku murongo wa 13 mu gice 13, atangura avuga ngo none rero hagumyeho ukwizera n'ivyizigiro n'urukundo, ivyo uko ari bitatu, ariko ikibiruta n'urukundo. Urumva Paulo mu gice 13 ariko aravuga urukundo, akavuga ukwizera, ivyizigiro canke hope, esperance mu gifaransa, agaca avuga ko kibiruta ari urukundo, l'amour. Urukundo n'ikintu ca mbere gikomeye nk'umukristo dukwiye guharanira, ariko kandi nico kintu kinanatugora kubera nico ubutumwa bwiza bwubakiyeko. Ubuzima rukristo bwubakiye ku rukundo, ubuzima rukristo bwubakiye kuri jewe na nkunda abandi.
wanashaka Yesu yatubwiye ngo nimwakundana niho bazomenya ko muri abigishwa banje. Ntiyatubwiye nimwamenya imirongo myinshi nimwaba mu idini kanaka, yatubwiye urukundo kuko yarazi ko ico kintu kigoye umwana w'umuntu, kandi nico data yaje gukora muri Kristo Yesu. Kurukundo Imana yakunze isi watumye itanga umwana wayo, umwiza wese ntazapfe rubi. Urukundo rero nico kintu Paulo ashira ku ingovu. Ku murongo wa 14 mu gice cya 14 murongo wa mbere, mwibuke ko mu kwandika Bibiliya mu kiregehe mu kigiriki ba Paulo yo barandika banditse mu kigiriki, nta chapitre n'amaparagraphe byari bihari, amaverse ntiyari ahari. Ibi n'abantu babitondetse igihe Bibiliya yari kirashigwa hamwe mu buryo bwo kwandika kugira ubona ashaka gusoma, ariko bo barafatanya. Umurongo wa mbere acavuga ngo mwirukire urukundo, yamara mwifuze cyane ingabire za mwemu, cyane cyane kuvugishwa n'Imana. Mwirukire, recherchez l'amour, mwirukire urukundo. Urumva ikintu ashira ku mutima cyane Paulo, urukundo. Ariko cyane cyane mwifuze, aspire au don spirituel, aspire mu Congereza. Mwifuze mugira inyota y'ingabire za mwemu w'Imana, ariko cyane cyane kuvugishwa n'Imana. Kwereka avuze cyane cyane kuvugishwa n'Imana, twaze kubona mu kigo kiri imbere ko kuvugishwa n'Imana bisumba kuvuga mu ndimi. Kuvuga mu ndimi twabishize hejuru cyane, hari n'abavuga bati ushaka gukwega ibintu, ushaka gukwega amafaranga, ushaka gukwega imiduga, speak in tongues, vuga mu ndimi, hamagara iyo miduga, hamagara ayo mazu. Bene data, reka ndabivuga tarashirwa n'imbere mu cigwa. Abantu batunze ku isi ba mbere tubona ntibavuga mu ndimi, ba Bill Gates, ba Elon Musk, abatubona ba Jeff Bezos, abajya barabo muri Arabie Saoudite, za Qatar, za Dubai, abo muri za Chine. Bene data, ntibavuga mu ndimi, they work hard, barakora bakemvesa muri business. Abatunzi muzi mu miryango iwanyu hafi yanyu ni bangahe bavuga mu ndimi? Nuko bakora. Rero idini ryaratwigishije ibintu ku buryo umuntu abikoze ko baca mu menga ariko arapinga ariko aragumuka. No, simakana ko Imana duteze imbere duha ivyiyumviro, kuko nabajya tubona batunze ku isi nuko ari Imana yabahaye ivyiyumviro, ibaha ubwenge bwo kugira bashobore gukora batera imbere, hamba gakoresha ubwenge. Ariko umuntu akicara ngaho akazovuga mu ndimi aguma Kenya. Bene data, ibi bintu mubisuzume murabe ijambo ry'Imana rivuga. Umukurikire rero ingabire za mwemu cyane kuvugishwa. Umurongo wa 2, uvuga ururimi rutamenyekana saba ntabarira ariko abarira Imana. Ikintu kirakomeye cyane. Kuvugishwa no kuvuga mu ndimi si ibintu bikora ku bwabo bose anteta. Tuza kuyibona. Uvuga ururimi rutamenyekana abwira Imana ntabwira abantu. Ubu nicaye katangura kuvuga mu ndimi muri mutamenyekana. Simba ndiko ndabwira uyu mukameraman ariko aramfata amafoto. Ntaza gutahura ibyo niko ndavuga ntabisobanuye. Mba ndiko mbwira Imana. Reka turabe iki ijambo ry'Imana tubwira mu byakozwe n'intumwa 2. Turabe yuko abajya abantu bavuze indimi ba Paulo ba Petero mu gice cy'ibyakozwe n'intumwa 2 uhere ku murongo wa mbere. Bavuze indimi ngo bari kubabwira amabanga, bavuga amabanga y'Imana. 2 umurongo wa mbere avuga ngo umunsi wa Pentekote ushitse bose bari bakoraniye ahantu hamwe, haza gihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nko guhuta k'umuyaga w'inkomezi gikwira hose mu nzu bicayemo. Haboneka ko ibirimi byigabanije nk'ivy'umuriro, byaje ko umwe bose buzuzwa mpemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpemu abahaye kuzivuga. Si ibyo bifondeye, si ibyo bigishijwe nkuko bamwe bababwira ngo vuga mu ndimi. Ibi ndabivuga ko nabikoze, nabikorewe kumbure, nabibwiye abandi ati vuga mu ndimi, vuga da vuga rarara, ati vuga iyo silabe wumva muri wewe, vuga ibyo nyene wumva. Umuntu agaca bikreya hama gatataha agaca vuga ibintu kibazo sinone byagenze gute, yavuze ibintu bitari byo. N'abantu benshi je tumaze kuganira mu myaka maze niko ndigisha, bageze ahantu benshi bavuga bati jewe indimi mvuga siziva ku Mana, ati ndavyumva, kandi ari abantu bamwe no mu bikorwa. Bene data, bavuze indimi nkuko mwemu abahaye kuzivuga. Nta muntu yahitamwo ibyo avuga, ni Imana yabahitiramo ice muri mwemu yera, ikavuga ati Petero wowe vuga ururimi, nakavuga ururimi. Umurongo wa 5, Yerusalemu hari abayuda bamyeho abagabo bubaha Imana, bari baravuye mu mahanga yose yo munsi y'ijuru. Ico gihinda cumvikanye hakorana abantu benshi, barajorerwa kuko umuntu wese yumvise ururimi rw'iwabo baruvuga. Urumva mwemu yera yatanga ntibavuze indimi zitumvikana,
bavuze indimi abandi bantu bari ngaho i Yerusalemu bashobora kumva uko mpwemu yera umwe wese yamuhaye kuzivuga. Ntibavuze ngo jewe ndavuze ngira mvuge ngo bla 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 bla. Sinzi ko murabona ko abantu benshi usanga bavuga ngo la ba 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 kumva ni la ba ba kumva none ubwo nibwo ruri mutamenyekana by'ukuri Imana ishaka kuvuga. Iki ni kibazo nibaza ko ndabivuga nk'umuntu yabikoze ntavyo ngikora ariko nahora ndabikora kubera kutamenya. Ariko ijambo ry'Imana risuzumye urabona neza yuko abo bantu ngo bigisha bavuga mu ndimi zizwi zumvikana zi-intelligible zizwi n'abantu ariko aravuga aho hantu. Umvireza umurongo urabandanya indwi. Barumigwa bose baratangara bati mbega aba bose bavuga se abanyagalilaya barazi iyo bavuka kandi niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu izo twavukanye. Ikibazo nakivuze tugitangura tuvuga duti mbega bari bavuga indimi zizi canke indimi zo mwijuru. Turabona ko ku munsi wa Pentecote ntibavuze indimi zitazwi, bavuze indimi zizwi zumvikana abantu bashobora kuvuga bati avuze ururimi rwanje. Ntibavuze indimi zabo zindi ngo zo mwijuru ngo maraka ngo atumva ngo satani ngo atumva ngo amadayimoni batumva ngo n'abanyene ngo adashobora kumva. Of course umuntu ko aravuga nk'ubu jewe mvuze Spanish cyo ndacumva na bukebuke ikamvuge ikigiriki ntaco nzi canke mvuge iringara ntaryo nzi canke mvuge ikizuru ntavyo nzi. Ivyo birimi ndabivuze umuntu wundi ashobora kuvuga ati ariko aravuga ururimi rwanje hama gatahura ivy'Imana ikiravuga. Umvireza murongo 9 mwumvize abava abantu rero turabapariti abamedi abalamiti n'abandi n'abavuye Mesopotamiya ni Yudaya ni Kapadokiya ni Ponto no muri Aziya ni Furugiya ni Pamfiliya no muri Egypte no mu bihugu by'Iribuwa muri Libiya bihereranye ni Kureni Sirene mu Gifaransa n'Abiroma begereye ino abayuda bo n'abatoye idini ryabo abakirete n'abarabu tukabumva bavuga mu ndimi zacu ibitangaza by'Imana. Urumva the wonders of God. Urumva icyo bariko baravuga bariko baratazira Imana barashima Imana ntibariko baravuga ibintu bisanzwe gusa. Nishije banavuze nti uvuga ururimi rutamenyekana ntabwira abantu abwira Imana. Aba bantu ku munsi wa Pentecote buzuye mpwemu yera ntibavuze bariko bavuga ibindi bariko bavuga bashima Imana mu ndimi z'abo bantu abavuye muri za Libiya abavuye muri za Rome abavuye muri za Mesopotami abavuye muri Egypte no hino Roma abavuye muri Israel. Hari abantu bavuye mu bihugu byinshi baje kuri umunsi mukuru wa Pentecote bagashobora kubumva bavuga mu ndimi zizwi. Ariko sekiye kanavuga ikintu gitangaje gato nuko uno munsi tuvuga indimi ntitumenye ibyo tuko turavuga. N'abantu bakoraniye hamwe mu makoraniro ya bene data tukazovuga natwe duhagarara imbere tubigisha tukababwira ati ngo vuga mu ndimi speak in tongues tukabamotiva tubaza kubona yuko ivyo biri contre ijambo ry'Imana. Paulo arabibuza mu nyigisho muri gitabo c'Abikorino ba mbere 14 ni watavyemera kumbure usuzume bibiri ivyo nza kuvuga muri Bibiliya. Umuntu ashobora kugira choice shwanga na yigisha abantu kubigisha weje ushaka cyangwa kubigisha ijambo ry'Imana rivuga. Ariko wibuke ko ijambo ry'Imana yadusaba ko by'ukuri tuvuga ukuri nimba tushaka guhagara mu kuri ko dufasha abantu kubaho nk'uko Imana ishaka. Rero bavuga indimi azumvikana zitahuritse kadusime mu byakozwe n'intumwa 10 umurongo wa 44-46. Ndiko ndagenda imirongo imwe ndayikura munza kuko ndazi ko ari mirongo abantu bibaza ko kandi bishaka kudufasha. Abikorino ba mbere 10 amambe byakozwe n'intumwa 10 44-46. Dukurike neza ngo Petero avuga ubutumwa kwa Korneliyo bahabwa mpwemu yera. 44 Petero akivuga ayo majambo mpwemu yera aramanuka aja kuba ariko barumva iryo jambo bose. Abizeye bo mu bakebwe barumigwa abazananye na Petero uko bangana kuko n'abanyamahanga nabo basuswe kw'ingabire ariyo mpwemu yera. Mukurikira ingabire bahawe ntibahawe kuvuga mu ndimi nk'ingabire principal ariko bahawe ingabire y'agakiza gava muri mpwemu yera. 46 kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana. Urumvise cakintu twabona mu byakozwe muri 2
ko bari bavuga amabanga y'Imana les prodiges de Dieu aha naho mu byakozwe n'intumwa 10 Petero agiye kwa Cornelio yari umuroma n'abasirikare biwe barizera n'umuryango we barizera bakira mpemu yera batangura kuvuga mu zindi ndimi ariko bahimbaza Imana. Umviriza maze Petero arababaza ati mbega hari uwoshobora kwima amazi abahawe mpemu yera nkatwe ngo ntibabatizwe batizwe amazi menshi. Murumva yuko batahuye ivyo ariko aravuga. Ntibavuze ngo ariko aravuga gusa bavuga gusa oya. Ba Petero baratahuye ko abaroma bari kubavuga izindi ndimi. Bashaka ko zari izindi ndimi kumbura nk'Igiriki, Kiroma canke indi ariko baratahuye ko ariko bavuga amabanga babwira Imana, batazira Imana, bashima Imana. Ibi bintu ni ibintu bikomeye cyane kuko abantu benshi agiye bagora kwemera ko ibintu by'indimi bibaho. Jese ndi mu bahakana ko kuvuga mu ndimi zitamenyekana bibaho. Oya. Ariko kandi ndemera yuko kuvuga mu ndimi Imana ishobora guha capacity umuntu yo kuvuga izindi ndimi kugira ngo ivuga butumwa rishobore gushikira abantu. Ibi ndabivuga ko ndamaze kugira ama experience nanje nk'umukristo. Ndamaze kugira mu mwaka wa 2005 gatandatu niribaza niga i Buganda. Twariga mu ishuri niga mu ishuri rya bibiri ico gihe. Hari umunyasudani twabana mu nzu yava mu ishengero batimera ibintu by'ingabire zamwe zimwe zimwe. Muri ivyo harimo atemera harimo kuvuga mu ndimi. Umunsi umwe après-midi mu gatondo twari mu ishure tumaze iminsi turiga kuvyerekeye ingabire zamwe ariko arapinga iby'ingabire zamwe haba debi komeye mu ishure arabihariye we ntiyavyemera. Mu nyuma je nja muhira après-midi gusenga fata umwanya nja mu cuma ndiyugarana ntangura gusenga ndiko ndasenga ntangura kuvuga mu ndimi nkumva ndagoberewe cyane kuvuga mu ndimi ndasenga nariko ndiyubaka nkuko bibiri bivuga irabinyemerera ivyo ariko mu makoraniro no bibiri tubwira ati atamusobanura muhore ntangura kuvuga mu ndimi nawe yari muri salo ariko arakora ama devoir hanyuma mpeje gusenga ndasohoka acarambaza ngo mbenga wanje ngo burya ngo urumva ngo icarabu nico kibazo yambajije ngo urumva icarabu ngo uravuga icarabu nambwanje nta carabu mvuga nikubera iki ngo ariko uravuga ngo mucarabu uko urasenga ngo ariko uratazira Imana ngo uyibwira ngo how God is good ngo nibindi byinshi ngo je nariko ndibaza ko wahora unyumva ko yavuga icarabu n'icongereza ngo nibaza ko wahora unyumva ngo ukabinyegeza nambwira nako I was speaking in tongues ngo are you sure tutangura rero kubiganirako twagiye mu ishuri acabwira shinga intahe aravuga ati yariko aravuga ibi nibi nibashima Imana ngira Imana ari nziza ari Imana y'urukundo nariko ndabwira Imana amabanga ntashobora kumva mugundi muntu ashobora kumva ugo rurimi yashoboye kumva ibyo ariko ndabwira Imana nibyo vyabaye ku munsi wa Pentecote rero nibyo byabaye kwa Cornelio bavuze indimi abandi banashobora kumva bakamenya ibyo ariko aravuga ico ni kintu gikomeye cyane ku murongo wa 3 dusuye mu Bikorino ba mbere 14 ku murongo wa 3 bavuga ngo ariko uvugishwa n'Imana barira abantu ivyo kubakomeza n'ivyo kubahanura n'ivyo kubirura urumva uvugishwa akomeza abantu uvuga mu ndimi abwira Imana urumva iyo atazisobanuye aba ariko arabwira Imana kandi ntaco bifasha abantu ariko uvugishije ntanze parole de prophétie uwo muntu aba ariko arubaka abandi abakomeza abakonforta abexhorta nuko bakosora rimwe na rimwe bakajamo kukuvugishwa bw'ukuri baramwe no gukosora bene data bakundwa nuko marankurikira ndashaka wumvira itandukaniro Paulo ashira hagati y'ukuvugishwa no kuvuga mu ndimi kuvuga mu ndimi twabishize hejuru kubera egocentrisme kwa dushaka ngo twiyubake ariko niwiyumvire ko Imana guhamagarira gufasha abandi mu ngabire yaguhaye ingabire yose ufise si yawe ni y'abandi bantu nje tuma ndiko ndigisha sindiko nigisha kugira niyigisha ndiko nigisha kugira mfashe umubiri wa Kristo mfasha abandi bantu rero je ni kintu komeye reka tugende ku murongo wa 4 uvuga mu ndimi no kuvugishwa bitandukaniye kuba byubaka naho bitandukaniye ku murongo wa 4 kumanuka ku murongo wa 5 ndibaza haravuga ngo uvuga ururimi rutamenyekana ariyubaka ariko uvugishwa n'Imana yubaka ishengero nivyo nabivuze jewe ndiko ndavuga ururimi rutamenyekana ndiko nasenga mba ndiko ndiyedifya ariko uvugishijwe yubaka abandi yubaka ishengero none wumva ikintu gikomeye cyane niki nuko niyubaka cyane uko nubaka abandi idini cyangwa khorije twigisha twebwe jewe moi jewe n'ivyanje nivyo noronka ariko Christianisme urukundo rw'Imana mo twaherako rutubwira kwimvira ku bandi umurongo wa 5 avuga ngo nagomba ko mwese muvuga indimi zitamenyekana
ariko ikirushiriza ko muvugishwa n'Imana. Uvugishwa nayo aruta uvuga indimi zitamenyekana. Shiti canke kiretse yobisobanura kugira ngo ishengero yubakwe. Muri make Paulo yifuza ko bose bavuga mu ndimi. Paulo ntahakana kuvuga mu ndimi, kuko ndazi abantu bigisha yuko kuvuga mu ndimi byahagararanye n'ishengero rya mbere. Ivyonye Bibiliya sivyo yigisha, iyo nayo n'indi doctrine yindi kumbe tuzogara ko hanyuma. Ariko avuze ati nipfuza, j'aimerais que vous parliez tous en langue. Nivyo yifuza ko bovuga mu ndimi bose. Ariko cane ko bashaka kuvugishwa. Uko uvugishwa yubaka ishengero. Uvuga mu ndimi zitamenyekana aba ariko ari yedifya. Ndashaka gusenga nkemu yarakama kuvuga gusenga mu cara nkuko nabivuze, bandiko ndiyubaka. Ati ntabisobanuye taco bimarira umuntu numwe ndabivugiye muri public. Ndavuga korera makoraniro bene data, maze no kubona n'abantu bagira batangure kuvuga ubutumwa, yento duzavuga mu ndimi. Akazovuga ngo rabarabashiro bosherebe bene data, ukazovuga ati nibi ntako aravuga nibiki. Ko ati interprete kandi akagaragara nk'umuntu ari mu mpemu, ariko pata ko akora mu kutamenya no mu mudakugiza ijambo ry'Imana. Ibi ndabivuga kuko ntarakira gakiza mwaka 1999 ndibaza. Nakira gakiza mu 2001. Ndiko nja mwaka wa 2000 ndibakora naraye ahantu mu Ngagara kubagenzi ico bita house party. Tatwagiye mu munsi mukuru kurya no kunywa no gutamba nibiki. Hamaje n'umugenzi wanje tuvuye mu gatondo dufashe bisi namwereka duce gusengera ahantu haraho. Turagenda kuri gasengero ariko umupastor waho ageze kuvuga aca haguruka tura mikro. Twari tuvuze n'indarane twabore twari tukiborewe. Aca afata mikro. Atoye mikro tangura kuvuga ivyo bintu vy'indimi bene data. Yapfuye gufata mikro tangura kumwitumwe. Twaramwise amazina uwo mwanya twicaranye n'uwo mugabo n'uwo muhungu n'umugabo nawe. Turamwita amazina turagurukira turatabwa abatiba n'abayesukuru baza kuvuga ibintu by'ibirimi tutumva, urumva batwiyemera ko nditahira. Nagiye kubitahura maze kwakira gakiza. Hanyuma natara ko aravuga mu ndimi nubwo byari kuba byiza ko yinterprete akavuga ati imwe mvuziki mwe mu yaravuziki utabikoze uko naho uri populaire gute kurigwa n'abantu miliyoni uri kugendera mu kintu kitari kuri kwijambo ry'Imana bishaka kwa bibabaje ntibiryoshe kumva ko umuntu ari kintu atakora akora ciza ariko Bibiliya ni Bibiliya turayemera canke tukayigisha uko dushaka kubera twinezereza. Umurongo ugatandatu ariko none bene data ninazi wanyu mvuga indimi zitamenyekana nzobamarira iki nintababarira ivyo mishuriwe canke ivyo mpawe kumenya canke kuvugishwa n'Imana canke mu kwigisha noza iwanyu kaguma mvuga mu ndimi haguma mvuga mu ndimi gusa barabarabara nkavuga nkuko tubimenyere mu mashengero menshi no musi bimeze hazovuga ariko sindabahe une parole de révélation ijambo nahishuriwe canke kwigisha canke parole de connaissance nkavuga ni Imana iravuze iki canke hari umurongo wamfashije urabona byo bamarira iki ndashaka twiyumvira gatonya ababikora bibafasha iki ucumbira ngo ndiyubaka niko ucumbira ngo ndukuyedifya okay ndukuyedifya mugabo birivuga ko dukiye kwedifya abandi nico nikomeye cyane ndituma kuvugishwa bisumba uvuga mu ndimi duhamagarirwa gutera intege abandi kuremesha abandi kububaka uvuze mu ndimi ubaka abandi fasha abandi vuga mwe yaravuze iki Paulo avuze ngo utabisobanuye upfa umuhora. Eka tubandanye umurongo w'indwi ngo kandi nibidafise ubugingo biri n'amajwi umwironge iyo utandukanije ijwi canke inanga bomenya bate irivuzwa canke iricurarangwa. Abantu muzi ivy'umuziki murabizi umuziki wose gikoresha cyose bavuza ku muziki yafise son gisohora cyafise ijwi gisohora na note gisohora n'ingene bayinterpreta uvugije umwironge canke gitari uteze kuba harmony nibyo Shapari ko aravuga. Hari ico bita kakofone mu muziki sino mu muziki mugabo nace muri chorale giye gitonya hatwo nakuyeyo hariho kakofone ibintu amajwi yavangatiranye ibikoresho bitumvikana neza uvugije ibintu mu kakofone ntibiryoha nico kimwe no kuvuga amakoraniro ukavuga mu ndimi ariko ntuzisobanure ni kakofone nta harmony uri kora create ibi bintu ntibiryoshe kumva ko yatumaze imyaka myinshi twigisha ibi bintu narabikoze nkuko nako ndavuga ariko igihe cyo kumuntu agenda arakosora ibintu yigishije bitari byo naco nyene kirahari rero nico jewe ndi mu wanze mw'imyaka wanashaka arabandanya 9 namwe nuko ururimi rwanyu nirutavuga ibimenyekana bazomenya bate ibyo muvuga
ninavuga nkaza nkavuga igiswahili bazomenya gute bavuga. Ndibuka mu mwaka wa 2010 nanagiye mu gihugu cy'Ubwongereza kwigishayo, hama tugenda mu kavire abantu bakurikira Premier League canke ya championnat y'Ubwongereza, haragisa ikipe yitwa Brighton, hari muri ako gace mu gasagara gato kaho kitwa Yapton. Tugenda n'ahantu muri village, ariko bari ko barasenga umupasiteri ngo iryo shengero baramaze iminsi bafise amasengesho yo gusenga kugira Imana ikangura imitima abantu ubutumwa bwiza. Bene data, ibintu nabonye aho hantu naheruka kuvyumva kera mu makanguro yabaye mu bihugu vya Pays de Galles, Wales n'ahandi, izo ngaha muri Azusa Suite, aho abantu baba bari mu bubare bariko baranywa, ukabona abantu ngo bagumva ijwi bakwegera ngo baze mu isengero baborewe. Ibi ndababwira ibintu nabonye bitangaza ryo kubera natangaye, kandi ryashengero rinini mwakora mutima abantu anyotewe Imana no kwimenyesha abandi. Ariko hariho umukobwa w'umujene ku mupasiteri yanyakiriye yakunda kuhaza, umukobwa araza atangura kuvugishwa, turasenga, atangura arafatwa yuzura muhema, atangura kuvuga akavuga igiswahili avuga igiswahili. Bene data, jewe aho nari ndagira ubwoba, ndavuga yari umukobwa w'imyaka 18, nizi nagiye ndagibuka. Hanyuma atangura kuvuga, aravuga ndetse ndahagarika mama ga pastor, ko hari umupasiteri mukundi, umupasiteri yari yanyakiriye muhiriwe. Hanyuma ndamubwira nti ariko aravuga igiswahili, ntikandababwira ko aravuga. Ndacagenda ndabwira pasiteri mukuru ati Ange arafise ikintu ashaka kuvuga, na umukobwa yitwa Ana atako aravuga igiswahili, yagumye avuga, jewe ndiko ndababwira, ndabyana nabyanditse, ndabyandika, ndagenda basomera. Yako arababwira ngo mubandanye, ndi kumwe namwe, ninje nabahagurukije iki gikorwa. Bene data, il fallait voir atmosphère yahabaye, ayo majambo ndayinterprese, umunezero abantu buzuye, ibintu byakoretse muri uwo mwanya ndiko ndasobanura indimi. Barambaje bavuga igiswahili, ndakivuga mu gasi cinshi. Mugo mupasiteri ko mera amaze kuza mu Burundi, ambwa ati igihugu bavamo mu Burundi baravuga igiswahili. Iyo yabaye ikintu cambe cemeza ko nzugo rurimi. Baramubaza umukobwa amaze gutora ubwenge, uramaze kuva ngateka vure masinigande ngakavire kacu, namaze kuja kure gatonya atari kure cyane. Ivyo bihugu byo muri East Africa ntavyonzi. Kubera iki? Hari umuntu yavuze ururimi kugira ururimi rwe rushobore gusohora ivyumvikana. Imana ko yashaka kugica itanze, ndari ndahari jewe ajije nyine numva igiswahili, hamashobora kuvyinterpreta nubaka umubiri wa Kristo. Urumva ico Paulo akora ashira imbere, nuko twedifye abandi. Ibintu byo kwishira imbere ngo twedifye ni kwikunda, ni selfishness, ni egocentrisme, kandi ivyo nivyo tumaze mu imyaka myinshi. Mbega ni bibi? Ni byiza mugabo ikibisumba nuko twubaka umubiri wa Kristo. Umurongo wa 10 11 nuko iyo ntamenye ukwijwi risobanurwa, unavuga mba ndamubereye udebagura, kandi nanje unavuga bambereye udebagura. Imwe byamba ko muri rya shengero, iyo ngiye nkavuga mu ndimi hanyuma sine zisobanura abandi bako baranyumviriza ntibavyumva, cyane cyane abatizera, ko bitubwira ngo kuvuga mu ndimi n'ikimenyetso ku batizera, kuvugishwa n'ikimenyetso kubizera. Bene data, bameze nk'udebagura, umusharlatan, umuntu avuga ibintu biri ngaho aho pagura. None niba Imana dushakira ko tuba ahantu dutera akajagari, turakonfize abantu, eka namba sivyo Imana ishaka. I know ko inyigisho itari populaire, iyi niko navuga ntibiza kuba ibiryohera abantu benshi, cyane cyane twebwe turongoye abandi, ko biradukura ahantu. Ariko ijambo ry'Imana riratwereka neza yuko nimba uhagaze imbere ukabwira abantu ngo vuga mu ndimi, ikorana ry'abantu 500, 100, 210, 5, ariko akaba ari umuntu atizera, akaba ari ngaho ntasobanukiwe, ntaco wikora mufasha uko umutira kuzazanirwa. Mbega Imana yashaka ko tudebagura? Eka namba ntagishaka. Reka tondaye ku murongo wa 12, abango namwe nuko kuko mwipfuza ibyamwemu kuremesha ishengero, kube ariko gutuma mugomba kurushiriza. Kwifuza ingabire za mwemu, edifier l'église, le corps, kuremesha ishengero, aba ari byo bigutuma wifuza ingabire. Harimo no kuvuga mu ndimi. Ntibari gusagira ngo wiyubake, wikomeze, wiedifier. Urabona nubwo ukomeza ishengero, ingabire zose dufise nizabandi. Iki kintu mucumve bene data, ingabire jewe mfise yo kwigisha, ndo mu teacher, I know that's my calling. Ndayifise wishengero rya Kristo, nico gituma ndi kwisi wanashaka ibindi byose naba nkore ruhande by'ubuzi business n'ibindi, no kugira umuntu agire ubuzima ashaka gutunga umuryango, afashe n'abandi, afashe gwaca Imana. Ariko umuhamagara ubuzima, purpose yanje kwisi niyi kwigisha ubutumwa bwiza. Rero si kubwanje no kubw'abandi.
13 ni ukuvuga ururimi rutamenyekana asenge kugira ngo ahabwe kubisobanura. Aha, ngiye ikintu rero tutigishwa kenshi, simvuze ngo si bose bavyigisha, ariko jewe mu myaka namaze muri ministeri nta shengero rimwe ndasengeramo gizera ivyo bintu ndigira numva batwigisha kintu, nta na rimwe, nta munsi n'umwe ndigira numva bacigisha. Kandi iyi mirongo bamwe murayisoma ikabazazanira mukibaza bigenda gute. Bene data, nimba warahawe kuvuga mu ndimi kumva ko iyo capacity Imana yiguhaye, saba data aguhe kumenya kuzisobanura. Nzi abantu twasengeye bikanka kuvuga muri izo ndimi, ariko kubera afise iyo swafi, iyo nyota, iyo nzara, nawe ushobora kuri muri abo agataha muhira ajyanye mu ijoro akarota ariko avuga mu ndimi agaca abyuka abandanya avuga muri izo ndimi zitamenyekana. Imvu iyo nzara yagize abona amakanzi y'abantu narongoye, akarota avuga mu ndimi agaca abyuka abandanya, uwo munsi akaba aratanguye. Ntibyari bikwiye kugarukiraho rero, byari bikwiye no kubandanya kugira n'inyota yuko data kugira wagize inyota yo kuvuga muri izo ndimi aguhe niyo nyota yo gusenga kugira ngo ushobore kumenya kuzisobanura, ushobore gufasha abandi kurazivuga. N'Imana iravuga, ibindi ndabivuga ko ni ibintu maze kubamo, si ibintu apana bijya na interpretation. Najagiye mvuga mu ndimi hashaka gusobanura Imana impaye, ariko ndamaze gushika ku rugezo ntashaka gutera akajagari mu ishengero. Ndiko ndigisha igihe nanda bikora nkigisha nkaryoherwa, hasana navuga urumva umusore umwe yaciye ambwira igihe kimero hajyaga mutango wavuze iki, niko yaciye ambaza, kandi yari umuntu ndongoye umujane mutonyi, nawe ni umukozi w'Imana, pastor Burundi, n'umugabo s'umugore n'umwana, ariko yarankosoye mu bwenge atambabaje. Urengajyaga mutango ngo bijya bintu ngo vyarabarara ngo aravuga ari imbere ngo wavuze iki. Nibaza ko yasumye akavese karamutera kumbaza ikibazo mu bwenge atankomerekeje. None bene data, natwe nimba tuvuga mu ndimi, nimba twigisha abantu kuvuga mu ndimi, ni byiza tugira iyo nyota y'ivy'imwemo, ariko kandi usenga Imana iguhe kuzisobanura. Iyo nindi nivo yindi kandi iri muri Bibiliya wemerewe nk'umwana w'Imana. Sindi mwavuga ngo indimi ntizikenewe, oya eka namba, kuko Imana ni vekiri ica mugira idufashe mu kumenya ubutumwa bwiza no kuduha ama message no kutuedifya no kudukomeza. Ariko utari kurabikora nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, urukura zimiza abantu. Ariko tubandanye, iyo nsenga muri mutamenyekana, imwe mu yanje irasenga ariko ubwenge bwanje buragumba buba sterile. Iyo nsenga muri mutamenyekana, mon esprit prie, nimwe mu yanje ko irasenga, kuko gusenga mu ndimi si ikintu cyo mu bwenge, ni muri spirit. Kuko turabona ko ni naba Petero n'abandi ba Cornelio babihabwa namwe bakavuga mu ndimi zitamenyekana, si ibintu bakreya, si ibintu twigisha ngo mwishuri ngo ryo kuvuga mu ndimi. Amashuri nayo asigaye ahari, mwishuri ngo School of Speaking in Tongues, ukavuga uti ibintu tugezemo nibiki, kandi bakanariha n'amaherada ngo bagenda kwiga kuvuga mu ndimi, hamwe bakakwigisha ibintu bamwe bakaboha n'abadayimoni. Wocumbwira ati urarengeje urugero. Bene data, ndamaze gusengera umuntu kandi ngaha muri Amerika, aha muri apana fate byo mu Burundi ndavyihoza, aha ndi muri Amerika, gusengera umuntu ukura musengera rimwe abosho n'abadayimoni agatangura kuvuga mu ndimi, ngo am spiritual, ngo arabahira akavuga ibintu wewe ukora wahadisane ma spiritual ugira, ukabona ati none ibintu si nkemu kabisa, ibintu akora gyasi byamwemu, wakankamira dayimoni ukazi dayimoni mukubise hasi. Ibi n'ama experience Satani yigira umumarayika y'umuco, nimuvyibagire. Ibiro by'indimi hari abantu bagiyemo birababoha birabonona, n'amadayimoni jamwe arababoha, bavuga ibintu bitari byo mu bwenge bwabo. Hari n'abantu bageze ahantu ubabona n'amabisi, ndi Burundi rero nabibona, ukabona umujene muri bisi aguma avuga mu ndimi gusa, avuga akabaseriye cyane akabavirira, ngo ariko arahamagara mwibarabara kagenda n'amaguru, kumva umuntu agenda arakoma induru. Ibindi ndavuga n'ibintu nabonye, kuko ari amashengero basengeramo byo babigisha, kuko umuntu agenda aravuga ukavuga ati my God, uyu musore cyangwa uyu mukobwa umuntu yo mwicara akamwigisha ko ibintu akora biri kontra ijambo ry'Imana. Bakundwa bene data mudukurikira, Imana yashaka ko abakristo tugendera mu kuri kandi kuduha kwidegembye, tukora ibintu kubw'abandi. None wicaye muri bisi wenda uravuga mu ndimi kandi ukavuga cyane, ubu uko wafashe kabandi nta na kimwe, dukubatera confusion no gutukisha ibintu by'abatwa abakizwa, ngo abakizwa ibijuju bacatwita amazina, ngo barabakorofye, ngo nibirofa, ngo urabona ngene basigaye bameze, ngo genda aravuga ibintu ngo bene data. Wisdom ni ikintu twaha muri Kristo. Biri tubwira ngo Kristo niwe ubwenge bwacu, he is our wisdom.
rero dusuzume ibintu dukora. Iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana, nsenga mu rurimi rutamenyekana, mwe muyanje asenga ariko ubwenge bwanje baragomba bo basihire. Nta simba ariko taravyo nuko ndavuga amajambo yumvikana. 15 nuko ngirente nzosengesha imwe yanje ariko kandi nzosengesha n'ubwenge. Nzoririmbisha imwe yanje ariko kandi nzoririmbisha n'ubwenge. Bigaragara yuko mashaka gusenga mu rurimi rutamenyekana bivuye muri au niveau de l'esprit, ariko kandi ushobora gusengesha ubwenge havuga amajambo yumvikana. Ndagushima Mana, uri Mana nziza, ndagukunda, ndasengeye Jacques, ndasengeye Louis, ndasengeye Marie Rose, ndasengeye nde mwami umugira neza. Ivyo birashoboka. Niba ushobora gusenga mu ndimi zitamenyekana, tuza ama experience y'abantu nkemara kuvyura mu ijoro kumva urakwezwe cyane kuvuga mu ndimi. Hama uriko urasenga muri uwo mwanya, uriko urasenga mu bintu utumva, Imana ikintervena. Hama uvuga n'umuntu bukeye ukumva ngo yari yagize accident canke bari baje kumwiba. Ibi n'amakameshi tumaze kubona. Nama experience jewe nanje amaze kunshikako. Aho umunsi umwe nabyutse mu ijoro numva ndagoberewe cyane kuvyuka gusenga. Ndaca muri salon nka saa 8 y'ijoro ndavyuka gusenga. Hanyuma mpeje gusenga ndasenga ndavuga mu ndimi. Hanyuma singena ngiye ku muryango kurabo muri salon, sanga umuryango ntiwari wugaye, twatagiye tutugaye. Ndawugara ndashaka mikare ndugara. Subira kuryama nta minota 5 yaheze. Nza numva basuma baraje. Barakaraga barabomogeza kubomora umuryango. Biranga baje kunyuma mu gikoni. Barabomora biranga. Hanyuma aca bariruka baragenda. None iyaba by'ukuri ntari nugaye mu muryango. Iyo mwemera atamvyura muri ubwo buryo ngo numvire iryo jwe mu mutima. Ngenda nkasenga. Intervention ntiyari kuhaba. Hari ibintu Imana ikora mu byo tutumva datahura, ariko iyo turi mu makoraniro turi twenyene n'amahoro, ariko mu makoraniro bene data dusuzume turabyo dukora ko by'ukuri bihoye umuco w'ijambo ry'Imana. Bene data arabana 16 iyo ushimye Imana ushimishije impwemu yawe yonyene, mbega uri ku ruhande rw'abatungu n'abatizera yoshobora ate kuvuga ati amen ne waheza gushima kandi atamenye ico uvuze. Nicaye nkavuga mu ndimi nimwe tubwira abantu ngo vuga mu ndimi, speak in tongues, parler en langue, n'ibiki tukaba motiva. Urumva ukazo ishenga yose ngavuga ugasanga ari muri ivyo bamubikoye n'amaboko ku mutwe ameze gutya. Umuntu yaje ngatizera mbega bimufashiki ashobora kuvuga ngo amen ko natahura ibyo mwavuze. They don't understand. Urumva ko dutera confusion ibintu bimwe mu by'Imana tukanabitukisha, akaba na extreme y'abandi banabibuza. So extreme yose nimbe mu buzima, ariko ijambo ry'Imana riri balanced, riri kwije, ntirirenza, ntirigabanya, rivuga ibyo rivuga, kandi natuzamagarirwa canca tuba twigisha abandi kuvuga ijambo ry'Imana rivuga. Turabandanya 17 nukuri kubwawe ushima neza, ariko wa wundi ntakomezwa. Ushima neza is good, ni byiza ko ushima uvuga mu ndimi, ni byiza uvuga amabanga y'Imana, ni byiza, ariko uri ruhande yawe urikura mwedifya, urikura mukomeza. Bamwe bamutuhereza kubatera ama confusion, bamwe bamutubatera no kwanka ibintu by'Imana, bamwe bamutubatera no kuheba kuza amakoraniro twebwe turimo. Nkuko je byambaye ko ntaramenya Umwami Yesu. Uno munsi nshize abantu babikora ntibimbuza amahoro kuko nabibayemwo, ntibimbuza amahoro ngo bivuge ngo sinogaruka ahantu. Mbwa ndashaka kugira question mark ku murongozi w'aho hantu. Havugana ibiri koragira somehow bitera ikibazo ku bantu. Nuko rababwiza ukuri kwa Bibiliya. Sino bujagare. 18 nshimira Imana yuko mbarusha mwese kuvuga indimi zitamenyekana. Paulo yashima Imana yavuga yarabizi ko avuga indimi zitamenyekana. Nibituma irishango ry'ikora niwe ritanguje. Bari abantu ariko ararera, ariko ariyigisha. So yaramaze kugira experience nyinshi mu buzima bw'ugendana n'Imana, kugira ashaka kubaka kuvuga aya majambo. Kugira ashaka kuvuga ngo nkuko nigana Kristo ariko munyigana. Uno munsi n'abayigisha bangaye dushaka kubwira abandi bantu nkanje Michel, nkabwira abantu nkuko nigana Kristo ni munyigane je wanje Michel. Kuko ari amafuti n'intege nk'abantu baba bakubona ko n'amadefu n'ibintu bya kameremere bitarahera biri muri jewe. Paulo yashaka kubaka kuvuga amajambo kwera urugezi yarageze ko kugendana n'Imana no kumenya Imana. So ikintu kirakomeye cyane, shimira ko mwese ndabasha kuvuga mu ndimi, ariko mwishengero no pfuma mvugisha ubwenge bwanje amajambo 5 kugira ngo nigishe n'abandi, hako mvuga amajambo 10,000 muri mutamenyekana. Mwishengero hano nako ndashika ku murongo wa 19.
mu ikoraniro rya bene data ibinye mu bantu twagize ibiganiro kuri Facebook ndetse ndabita impare kuko guharira ntibifasha iyo twagize ibiyago kuri Facebook nico kintu cagarutse cyane mu makoraniro ya bene data ko muhaguruka mukavuga mu ndimi zitamenyekana ntihagire ubusobanura n'umwe ni ibintu biri contre jambo ry'Imana. Bibiliya ntivyemera, Paulo ntavyemera, kandi azi ko mumwemera kundusha. Niba Paulo yarabivuze twe turi bane tubivuguruze twigisha ibinyuranye n'ivyo. Umviriza nofuma mvuga amajambo 5 mu Kirundi, mu Gifaransa, mu Congereza, mu Giswahili, mu Kinyarwanda, mu Kirusiya bivanye n'indi muvuga. Hakuvuga amajambo 10,000 ataza kwedifya abandi bantu bakora kumviriza. Nivyo rero tubayemo Eglise Pentecôtiste Charismatique. Nivyo tubayemo. Nivyo bibabaza iyo umuntu abikozeko. Kubera ni ibintu twagize ibintu umengo nakantu. Hari n'abavuga ngo uvuze mu ndimi ngushutunga. Bene data. Reka ndabigarukeko. Genda mukore. Go and work. Genda mwishure mwige. Genda mukoresha amaboko yanyu. Mukoresha ubwenge bwawe, mukoresha amatara yanyu. Kugira mushaka gushika ku vy'Imana bahamagarira. Imana inzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu niko Bibiliya yigisha. Bibiliya ntiyigisha ngo nimwavuga mu ndimi muzamutunga. Ivuga muzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu. Ibi ndazi ko abantu bashaka kuvyemera kubera byamaze kuba grave mu mitima yacu mu bwenge bwacu kubyo bigoye kurekura ko Mpwemu Yera ndasenga ngo adutahuze ijambo ry'Imana rivuga. Nufuma mvuga amajambo 5 mu rurimi gwumvikana hako magarara mu mashengero nkavuga indimi zitamenyekana abantu sinde babwiye nico mvuze maniko nabatera kuzazanirwa gusa akajagari. Ngwere data nimuba abana mu bwenge ariko mube aba ibitazi mu bibi ariko mu bwenge mubabaga mu sagesse mube wise. Ibi ni sinya wisdom mu mande majambo kumenya ryari ukoresha indimi na ryari utazikoresha iyo udashaka kuzisobanura. Mu byagazwe handitswe ngo nzovuganira n'ubu bwoko mu kanwa k'abavuga izindi ndimi no mu kanwa k'abanyamahanga ariko naho nzovuga ntyo ntibazonyumvira nikoraho agize ko bw'Abanyisirayeli. 22 nje gituma indimi zitamenyekana zitabera abizera kimenyetso ariko zikibera abatizera kubera ko ari sinye y'abatizera kubera uravuga amabanga mu ndimi zabo bumva hama bakabitahura. Abizera si kimenyetso cabo bibafasha iki none abizera uvuze indimi zitamenyekana narakimwe bubaka yasoundiga nk'ibiryosha mugabo ni emotion kenshi hari abari kavuga ibintu bitari byo. So urumva dusuzume icyo ry'Imana rivuga ni kimenyisinye ku batizera. Reka tudusome ariko kuvugishwa n'Imana ko ni kubera abatizera ikimenyetso ariko kukibera abizera. Prophecy nayo ibera ikimenyetso kuri bene data uraba encourage ukaba fortifié ukaba exhorté ugakosorwa defo uvugishwa message kuvugishwa irantera intege. Hari ama message naho ama professional amandiko nabamwe ntarabamwe ariko ni kimenyetso kuje kutizera ashavuga ngo reka ngo nivyo bakubwiye ngo nivyo wifondeye. Urumva ngo nivyo wifondeye ariko kuvuga mu ndimi ni kimenyetso kuri bo uko Imana ivugana nabice muri izo ndimi ngo twabonye mu byakozwe n'umwa 2 no mu byakozwe n'umwa 10 ngo bumvise avuga amabanga y'Imana mu ndimi zabo bose baratangara bavuga bati aba bantu baborewe. Umanutse mu gice ca 2 mu byakozwe n'umwa bageze ahantu avuga bati bagabo bene data dukora iki kuko Petero yagutse arabwira ubutumwa bwiza ndi twaborewe ubu ni Mpwemu Yera uwo Yesu mwabamvye uwo Imana yaramuzuye haga nimwihane n'imiryango yanyu mubone guharirwa ivyaha vyanyu. Barizira ngo abantu 3,000 barashobora gukizwa. Urumva ingaruka yabaye kuvuga mu ndimi kwatumye havuga ubutumwa bwiza. Kuvuga ubutumwa bwiza kwatumye hari abantu 3,000 bizera ko Mpwemu Yera atanzwe. Haleluya. Nico byateza gukora uvugishijwe naho bifasha bene data ututandukanye ibi bintu. Arabandanya 23 nuko ishengero ryose iyo rikoraniye hamwe bose bakavuga indimi zitamenyekana hakinjiramwo abatunga mfata batizera canke abatizera batungunu abarepanye n'ibiki n'abatizera ntibavuga yuko mwasaze. Ibi nivyo nagumye mvuga cyane uyu murongo wa 23 turakomeye musuzume kandi usubiremo. Ishengero ryose iyo rikoraniye hamwe bose bakavuga indimi zitamenyekana hakinjiramwo abatungu canke abatizera ntibavuga ko mwasaze. Nivyo rero benshi tubayemo nivyo benshi muri video nagize byababaje abatari bake
kuko mwicaye mukavuga mu ndimi muri abantu 100 amajana 2 amajana 3 ngo mwese ngo vuga mu ndimi speak in tongues. Hari n'abantu bagera ahantu batera culpability abantu batavuga mu ndimi ngo ntafise mwemu yera. Ngutavuga mu ndimi je umupastori wanje yandeze ndamufata umupastori wanje ko no umupastori wanje naronse wa mbere niwe yamfashije kumenya umuhamagaro, niwe yandeze mu muhamagaro, niwe imyisi ya mbere kwigisha, niwe yaramfashije. Pastor Mutokambari Sansilas wishengera horebe Burundi ndibaze kumuvuga ko sinamuvuze nabi, ntiyavuga mu ndimi mbwa ntiyabigwanya. Mwishengera yarongo we yaravuze ati naragerageje byaranse, mbaka Imana ntiyamukoresha mu bushobozi bwa mpemu yera, ntiyatureze, ntiyatwigishije, ntiyasengera abantu mu madayimoni. Nabonye abantu asengera jewe, twaje gusengera abantu akamerekeza nk'umubebe mu gakiza. So ariko ntiyavuga mu ndimi. Billy Graham twemera, Billy Graham bavuga ko avuye Paulo ari umuntu yagize impact ikomeye ku isi mu bivuga butumwa, ntiyavuga mu ndimi. Ariko kandi Imana yamukoresheje mu buryo bw'ibitangaza. Abantu benshi ngaha bakoze Imana twemera bakirijwe mu bikane vyiwe, abantu baza kwiruka bariko barihana kuko arakora mu bushobozi bwa mpemu yera nawe. So urumva duhagurutse kuraho ibintu byo gukipabiliza abantu nuko ciri Imana ngo ntibavuga mu ndimi ngo ntibafise mpemu yera ngo ntibakire mpemu yera. Izo ni zinyigisho tuzogaruka ko mu misiri imbere. Kwakira mpemu yera mbega tumwakira kangahe? Tumwakira umunsi twakiriye Yesu, kandi ngo namutangana na mezira twaramwakiriye gusa hagera igihe mpemu yera agaragaza ingabire ze muri wewe. So hari n'abandi twabonye basengera abantu, bagasengera umuntu mu gikonje mu gatondo nica après-midi, bagasubira mu dimanche kurikira umuntu akaza yitegura kuvuga mu ndimi bikanga, bacamubwira ngo nukurago kutizera kwawe ngo duzu kwizera. Ukavuga iyo jeke kwizera ayikura hehe? Ayikura he? Duzu kwizera umuntu akavanaho umuntu vya mwemu, akavana ikintu ijuru yo kuyagiriza yo kucira imanza ko adafise ukwizera kudakwihana, ababwira ngo ni ivyaha bafise. Bene data, ukasanga abantu bararemerewe uri byari bikwiye kubaremurura, ibi byari bikwiye kuba umunezero bigahinduka umubabaro. Ibi nama experience nabonye no ngaha muri Amerika, aho umuntu amusengera karira bikanka kavuga mu ndimi, yaje yabyitegure kandi bamusezeraniye bakamuramba ko ibiganza ari nk'abantu 200 bikanka. Nama experience nabikoze ivyo, nabikoreye abantu, namakosa nakoze kandi ukabikora nkurikira nabigukoreye mbabarira, I'm sorry. Shaka ko nakwibuka uriwe ko naciye imbere y'abantu benshi, I'm so sorry nimba naguteka culpability ukiyagiriza nkubwira ngo nufise ukwizera gukwiye, dozijwi wewe ufise ingorane ushamwe ibiharuro byinshi amajambo nkayo, I'm so sorry. Ntara umutima mubi kora kutamenya. Hari abikorana umutima mwiza ariko umutima mwiza utari mu kuri, basanga bagukomerekeje. Rero ntagire wo wanka no kutamenya. Katubandana. Ariko bose iyo bavugishwa n'Imana hakinjamo utizera canke umutungu, yomenyeshwa ivyaha vyiwe na bose, agahinyuzwa na bose. Ibishijwe mu mutima wiwe bigaseruka kuko nuko akubika inda agasenga Imana, akatura ku vy'Imana iri muri mwebwe, kuko Imana iri muri mwebwe vy'ukuri. Ivyabaye mu gice ca kabiri nuko ingaruka umunyabyaha yumvise indimi akumva ivyo muko baravuga muri izo ndimi ashobora by'ukuri kwizera agakizwa. Imana ashaka no kuvugana nawe iciye muri izo ndimi, nama experience tumaze kubona. Bene data, urumva yuko hari ubujagaye bwinshi tubayemo mu makoraniro, ariko butabikwiye kuhaba ko ijambo rirabikemura. Ari abana nibitega bene data, iyo mukoranye umuntu wese aba afise indirimbo canke amajambo yo kuvugisha canke amajambo ahishuriwe canke ururimi rutamenyekana canke umva ururimi rutamenyekana ruri mu byo dushaka kugira mu gihe turi mu makoraniro canke amajambo yo kurusobanura. Ntibavuze ngo ururimi rutamenyekana ngo point, canke amajambo yo kurusobanura. Mukurikireza ahantu byose bikorwa kugira ngo abantu bakomezwe. No Paulo agumagaruka l'édification des autres, nico kinagaruka ko cyane. Simvuga mu ndimi gusa kugira ngo je ngo ni edifie, nukugira nkomeze abandi. Ibi byo mva ngo yedifie ngo yubake ni ibintu by'abana, ni elementaire, ni muri kindergarten. Kandi kuba muri maternelle si bibi, ariko ni ukama muri maternelle. Je mfise umwana w'umuhungu ari muri maternelle, none yo kwama muri maternelle imyaka yose. Kwa hiyo nako aramenya azi gusoma n'ibindi amaze kumenya bitari bike, ataza kuca mu wa mbere hamaduke hamaheze university agiye ikintu akoze.
yo kwama muri bya bintu by'abana. So nihaba hariho uvuga ururimi rutamenyekana havuge babiri canke batatu mukurikire neza ahantu niho ikigo cyacu kiza guhagarara cyane. Nihaba hariho abavuga ururimi rutamenyekana havuge babiri canke batatu badasaga batarenze kandi bavuge bakurikirana hagire ubisobanura. Nimba turi mu makoraniro y'abantu 100 ntuco ubwirishe ngero ryose ngo vuga mu ndimi uburi kuraba urabazimiza. Hateza bavuga babiri canke batatu kuko babihawe namwe mari message particulier bafise bashaka gutanga mu ishengero hagira ubisobanura. Wowe utari capable yo kubisobanura muwe muzo ati nakara capable gusobanura indimi ashobora afite ngabire turayizi. Ibi ndavuga ko hari mu pastori warugura mu cibito ca Rugombo mu mwaka 2008 none experience umuntu wa mbere ashobora kuvuga ibintu akabisobanura imbere yanje. Apana rimwe nasenga jewe oya umuntu akora asenga to twagiye muvuga butumwa mu misi nari ndongoye pastori atize n'amashuri menshi ifite nka 6e member afite amashuri menshi makabo yihebegirwa c'Imana atanga gusenga akavuga agacavuga ikiratini narumva ko ari ikiratini ko mu mashuri nize harimo ikiratini gikenya nize akavuga humva ari umuntu akora avuga agaca bisobanura. Hari ama message yampaye uno munsi ndiko ndabamo yari mu pastor atize ariko afite iyo ngabire yo kuvuga mu ndimi yakwadusengera na equipe twajanye aragira kuri jara avuga nabandi arababwira akaca sobanura mu Kirundi bene data. Narumva ko ari ibintu bivuye ku Mana ko ari byavuze ndiko ndabamwo nako ndabamwo ico gihe nibyo ndiko ndabamwo no munsi. Rero Imana iravuga ariko makoraniro bene data kubwira abantu ngo vuga mu ndimi mwese na pastor akajamwo bose bakajamwo hagira usobanura no create cacophonie. Nico kimwe na rimwe Paulo avuga by'ivyuma byavugiye rimwe ntagire note interpret. Paulo ntabyemera nkwemera ntabyemera kandi turema kuvye Paulo yanditse ijambo ry'Imana arabandanya ariko ni haba hatariho ubisobanura 28 ni haba hatariho ubisobanura uvuga ururimi rutamenyekana cereze mu ishengero yibwire kanabwira Imana. Haleluya. Uvuga ururimi rutamenyekana mu ishengero hora ushaka gusenga mu ndimi vuga bukebuke bihora bishika indi mu makoraniro atari niko ndigisha tuko turasenga je nkumva mu mutima ndarongoye kuvuga muri izo ndimi ngasenga mu ndimi singane kuzinda kuzisobanura nkemu yampaye message ndashaka guhaguka nkayivuga ariko ataca mpaye ndahora kandi sinja mpagara mvugira hejuru nkaca mvuga bya by'indimi tuvuganye kandi ugasanga mengo birasa byose kwa mu ndimi zose n'ururimi rumwe eka haravuga mu Giswahili mu Spanish mu Carabu mu Kirusiya mu Kiturk hari indimi nyinshi dushaka gusengamo bakundwa bene data. Avuze ngo udashaka gusobanura mu ishengero uhore wibwire ubwira na data. Imana yakuryohererwa, Imana yakunezererwa, Imana irakwishimira, Imana iravuga uti umwana wanje ari connect n'umutima wanje. Ariko guca uhagaruka ukavuga mu ndimi utari capable yo kubisobanura mwene data no gutera confusion, gutera akajagari. Abatizira bo bahari bagira ibibazo byinshi kubyuko ravuga bakita amazina bakizwa ngo abakizwa ngo bavuga ibintu ngo barasaze. Eka dusome 29 kandi n'abavugishwa n'Imana bavuge ari babiri canke batatu abandi babigenzure. Hagaze abavugishwa turagenzwa turasuzuma. Ubu muri gihe hari abavugishwa benshi ba man of God ba major one na special one na overseer na DC romba amatitre menshi ama prefix imbere y'amatitre menshi missionary international uyanze ugasuzuma prophecy batanze ngura critique ngura cimanza nguri yemera nguri ibona nibindi byinshi. Ariko Bibiliya twemera kugenzura ubuvugishwa, Bibiliya twemera kugenzura n'inyigisho twigisha. Jewe sintinya ko mu ngenzura kuvyo nigisha sindabitinya ko ndabimaze mu imyaka ahubwo bintera gukura no gukomera no gusuzuma doctrine nigisha ko Paulo abwira Timoteyo bwasisa niko nigisha ibintu bitari ibyo na Paulo yarabikoze mu Bagalatiya rimwe aja Yerusalemu ngo abasuzumye ivyo yigisha. Rero mugenzura ubuvugishwa mubwigwa nimupfa kubwigwa ibintu n'abantu bangaye mwari wa mahera mwabeshwe mwabwiwe ibintu abantu bakababwira n'abantu bangaye twumvirije live bakatubwira ibintu by'amatora agira batazonaba batubwira amanyamugigi magira bakatubwira ibintu kandi tugakoma induru n'abantu bangaye batubesha. Mbega umbwiye kuzi mucumbi wanje je bimfashike ngo ndabona ngo mucumbi wawe ndakase ndinje inyuma y'inzu hariho umugozi umanitse ku burengeti urengeti buratobotse ahantu hagati gucyahanye ndabonye impene inyuma y'inzu. Ibyo how does it help me? Bimfashike je ko wabonye muhiri wanje
n'abapfumu n'abarozi barahazi rega nabonye katuzi n'abantu no musi muri kino gihe abantu bakoresha ibyo bintu bakoresha ibintu by'uburozi n'ubukonekone kugira bamenye amabanga nyegeje n'abademoni baramenya ibintu rega bene data musuzume mugenzure makoraniro uvugishijwe mu musuzume nico kiwacu umurongozi rero c'abarongozi c'abatama bishengero gusuzuma ivyigishwa n'ibivugwa makoraniro mbiriza abigenzo 30 ariko uwundi yicaye niyagira ica ishurirwa uwabanje ahore urumva nihagira undi ahishurirwa ikintu uwabanje akavuga ubwa mbere acabanza indiye nawe uwa kabiri ashobore kuvuga kuko mwese mushobora kuvugishwa n'Imana umwe ngo bose bige bose bahanurwe twese babishoboye kubikora ariko igikuru kugatwigisha abandi kadushoboye no guhanura abandi imwemu z'abavugishwa n'Imana ziganzwa nabo kuko Imana atari y'umuvurungano ariko ni y'amahoro n'Imana si Imana yakajagari si Imana desordre kanamba ni Imana y'urutonde ni Imana y'amahoro si Imana itera confusion si Imana ikomeretsa abantu Imana ishaka gukomeretsa igudashaka kwakira ukuri kwayo ukuri kurababaza ukuri kurakiza ariko kandi ukuri kurakomeretsa iyo ukuri kuriko kuravuga udashaka kukwemera urakomereka kenshi nunashavura n'Imana ushavura gutanza ariko ukuri iyo akwakiranye kurakubohora muzomenya ukuri kandi ukuri ni Yesu haleluya arabandanya nkuko bimeze mu mashengero yose yabera ibyo katuvyihoze kadusimbe ku 37 nihagira umuntu yiyumvira ko ari uvugishwa n'Imana canke ko ari umwemu amenye ibyo mbandikiye yuko ari cagezwe c'umwami wacu ni wawe bibaza ko umuntu akomeye Paulo yanditse ni itegeko rya Kristo si rya Paulo no kugira amashengero abeho urutonde kuvyavuze hejuru byose ariko namba hari umuntu atabimenye ntakabimenye Paulo yari tafu udashaka kubimenya it's okay ntukabimenye nuko bene data mwifuza cyane kuvugishwa n'Imana kandi nimubuze kuvuga indimi zitamenyekana mwifuze cyane kuvugishwa n'Imana ariko kiri secondaire ni kuvuga mu ndimi primaire kuvugishwa gikuru kuvugishwa gitonya kuvuga mu ndimi zitamenyekana ntitunabibuze hari ababibuza kuvuga mu ndimi ngo byeheranye n'ishengero aho bita cessationist mu Congereza abantu bavuga yuko ingabire zamwe muzahagaraye n'ishengero rya mbere zimwe ariko soye Paulo avuga ngo kuvuga indimi zitamenyekana ntitubibuze ariko byose bitungane neza birorane byose bigiriki bitungane neza kandi birorane bene data nari kuvuga amajambo menshi kuko hariho imirongo mushaka kumbaza yindi hakarorero mu byakozwe n'umwa 19 umurongo wa mbere gushaka umurongo w'indwi ibyo bigisho 12 muri Efeso aho cumaze none bobo bavugishijwe indimi zihe icyambe tubona ko bajya bantu kwasoma muze kwasoma ku mwanya wanje uraheze ntibari bazi ko mpemu yera yatanzwe bajya umurongo wa mbere n'wa kabiri Acte 19 verset ya mbere gushaka umurongo w'indwi niko avuga ntibari bazi ko mpemu yatanzwe icakabiri ntibari bwizere Yesu ntibari bwakizwe umurongo wa 3 n'wa 5 urabitwereka ntibari bwakizwe umurongo wa 6 n'uw'indwi bavuze indimi baca baravugishwa batanga message zumvikana baravuze mu ndimi baca baravugishwa niko biriya ivuga ntibavuze indimi gusa zisanzwe ngo bacabereza ngaho reka ndasome umurongo wa 19 umurongo 6 n'uw'indwi ndibaza haravuga ngo Paulo amaze kubarambika kw'ibiganza nkemu yera abazako bavuga indimi bavuga izindi ndimi ntavuze ururimi rwo mwijuru ngo amareka batumva eka namba bavuga izindi ndimi bavugishwa n'Imana abo bose baragabo nk'12 bavuga izindi ndimi baca banavugishwa muri make na message barayitanga yumvikana itahuritse ntibavuze gusa ngo bavuge ngo ururimi ngo rwo mwijuru ibi bababwira ngo n'ururimi rwo mwijuru bibiri wiravye n'ururimi rwumvikana n'ururimi murashaka gusobanura Imana igwera capacité kuvuga mu rundi rurimi okay ariko sa Imana igushoboye kurusobanura uri mu makoraniro bene data udaka babyo kuvyinterpreta senga wibwire ubwire n'Imana wiyubake ubake ubwire Imana data kandi izokunezerererwa ariko uri kubona bene data mu makoraniro babiri cyangwa batatu bahaguruke bavuga mu ndimi ariko habuze isobanura utareke Pablo guzisobanura
ureke ubyumva ashobora kuri capable kwisobanura asobanure. Ikindi naco ntimubuza abantu kuvuga mu ndimi kuko ari abantu babibuza bacaja kuri extreme. Just ndi ngaha Bibiri yiri narigeze kuba ndi kuri extreme yindi iyo bujagari ako siho nkiri ikanamba siho ndi kabisa. Ndiko ndashaka ijambo ry'Imana rivuga ndacigisha uko kiri ntakuye ko ntongeyeko. Umutima tutanganiza inyigisho niwo dufasha ishengero dufata umubiri wa Kristo. Rimwe na rimwe biradusaba ko tuvuga ukamenga two turakosora. Umuntu acavuga ati none wowe bibaza ko uzi kuri wenyene ni kazi maze kubazwa ikanamba ari ukuri nzi shobora gusanga ari uko niko ndavuga abandi bantu kumbure batemera. Ariko Bibiliya niyo mucamanza mukuru. Turarabisha ijambo rivuga tucemere tugisuzume tucigishwe twakire. Nimba usanzwe ibintu uko ndavuga ukavugana n'ukuri genda wicare mwe muyara bikwigisha hamugende kuba wigisha ubikosore ubabwira uti ibi nibi twarabivuze mwarasanze birivuga uko ntaco bizo kugira ntuzopfa je maze gukosora ibintu byinshi nibi bimirimo byo ndiko ndakosora. Hari abantu uko marankurikira nasengeye mwavuze mu ndimi bamwe sinzi ko mukizivuga sinzi ko nivyo nabasengeye byari byo birashoboka ko nabasengeye ibintu muka tripota amajambo nkuko kandi ushaka ari byaro kuri kwamwe muyera. Ariko gikuru ni wewe n'Imana nimwe muzinanye. Rebe na data bari kuvuga ibintu byinshi kibazo umuntu acabaza ngo birivuga ngo bose bazovuga mu ndimi zitamenyekana. Muri Matayo 15 Mariko 16 ngo ibimenyetso ngo bizoba kubiza ngo ni bazovuga mu ndimi. Paulo avuga ngo mbega ni bose bavuga mu ndimi. Paulo nshikaze yabajije twabivuze mbega ni bose bavuga mu ndimi ekanamba si bose bavuga mu ndimi. Hari abantu ni ingabire ya mwemo ni don't spirit, it's a gift. It's a spiritual gift. Ingabire nayo gusumira ku mwanya wanje uheze mu bikone bambe 12 Paulo avuga ngo mpemira ngo atanga ngo ingabire uko ashatse abagabira abantu uko bashatse. Ni ngo haguruka ndakunda kuririmba ndakunda ibintu byo kuririmba vraiment nabaye muri korali narize gitari nagize ibiki naragira ibyo kurapa naragerageje ibintu byose vraiment ariko it's not my thing. Umunsi nabihebye nari muri repetition ya korali umwene data araho arantu henga sinzi banteye ndirimo ngo ntere igitero ngira kontreta ndirimba ibintu bitari ndibagira n'amajambo ndimba ibintu tabahijwe iganje ryasohoka nabi atarantu henga washa ngo ririmbye ngo ni nkayo twenga kabisa. Nige jambo yambwiye narakomeretse narababaye ntiyari kubimbwira ko nari umubebe mugakiza yari kumbwira ati mugabo urapfu muri abantu urabe ko ahantu ari mu kibanza cawe mugabo biraba kugira ngende gusenga ncenge nari sonze 3 jours ndasenga ndasaba Imana mbwira umuhamagaro wanje kandi avuye Imana yanyishuye ndamenya ko ndumuvuga abo tumande umigisha weekend kuri kanje ndabasezera camana hamagaye ndinje mu muhamagaro 2003 nanje mu muhamagaro myaka 20 iraheze mugabo byabaye akayensi ko muri korale si byanje ariko ingabire yamaye niyo kwigisha none kwidoga ngo ntiyamaye ngo kubanga umuntu ngo agire birabiriye kanamba ngo ntiyamaye kuririmba kanamba awe yahaye kuririmba Imana ishimwe turabakunda ko muradufasha. Awe yahaye kuvuga mu ndimi Imana ishimwe awe yahaye kuzisobanura Imana ishimwe awe yahaye gusengera abagwayi Imana ishimwe. Mwese murakenewe muri mu bira Kristo murakenewe mu bira Kristo nakazi mwahawe n'ingabire mwahawe ico wahawe ni gituma usumba abandi. Uru rugingo ni nk'urutuke nigobwira umutwe ngo weze ngo ngarakigenda cyangwa ibirenge eka mutwe uriyumvira ibindi bigakora kandi umutwe ntugenda amaguru atagiye. Twese turakineranye. Rebe ne data mugura umunsi mwiza inyigisho muyumvirize muyiha abandi kuri YouTube muge subscribe nkuko bavuga kugira zingisho zije gushikira abandi mu sharing ugasanga ari kibazo ufise mutwandike nimero taza kwishirako mutwandikire muturungikire email mutwandike kuri Facebook. Umwami Yesu ashimwe ku bwanyu turabakunda dukunda ishengero dukunda na Kristo mwarahezagiwe.